Ihimbazwa ry'uyu munsi mpuzamakungu wahariwe gukingira itunga mvabwenge muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 rifise rero uruhara ntangere, ukaba nkako n'akaryo keza kuri bamwe n'abandi ko kurabira hamwe ingene gukingira itunga mvabwenge bishobora gufasha mu kungura ubumenyi, bigaheza bigatuma iterambere ry'umuntu ku giti ciwe rishoboka, n'ihangiro ry'iterambere rirama rigashikwako mu bisata bigize ubuzima bw'igihugu cacu. Ihimbazwa ry'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe itunga mvabwenge n'akaryo keza kandi kaba gahawe ibihugu bitandukanye ko kwerekana uruhara rw'itunga mvabwenge mu bijanye no gukingira inyungu z'abahinga hamwe n'ivyo bahinguye hakoreshejwe impano mvabwenge. Aha twovuga ahanini ibijanye n'impanuro zemeza ico umuntu yatoye ku bushasha, ico twita remarque, ibicapo bikoreshwa ku bihingurwa, amayagwa hamwe n'inyandiko, tutibagiye imyuga nsigarabwenge. Mu yandi majambo rero twovuga ko ihimbazwa ry'uyu munsi mpuzamakungu kwari akaryo keza kubo vyega bose kurabira hamwe mu buryo bwisanzuye ingene itunga mvabwenge rishobora korohereza ibijanye n'iterambere ry'ubuhinga hamwe n'ivyiyumviro bishasha mu ntumbero yo gushika kw'ihangiro rimwe muri atatu ryerekeye umugambi w'ikimpumbi ku bijanye n'iterambere rirama rishingiye ku kugwiza ubutunzi, akazi gatanga mwimbu hamwe no kuronswa akazi kabereye kuri bose. Kubw'iyo mvo turashobora kwemeza atagukekeranya kwitunga mvabwenge ariko arahara mu ruganda ntibacura mu vyerekeye kugwiza ubutunzi, ari nabwo nshingiro ryo kwisununura ku buzima bw'abahinga batandukanye ata n'umwe avuyemwo. Ni no muri iyo ntumbero leta y'u Burundi yashizeho amategeko ajanye no guteza imbere hamwe no gukingira ivyerekeye ubuhinga n'ivyiyumviro bishasha. Twifuje kandi kumenyesha abariko baradukurikirana bose ko integuro isubiwemwo y'umugambi werekeye iterambere ry'igihugu wo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2027 hamwe n'imbonakazoza Uburundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040, Uburundi buteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060, kiha ikibanza kibereye ibijanye n'iterambere ry'ubuhinga hamwe n'ivyiyumviro bishasha. Tuboneyeho kumenyesha ko hari utwigoro dutandukanye tumaze gushikwako n'ababijejwe. Aha twovuga ubushikiranganji mu bwo bujejwe harimwo imico kama hamwe n'itunga mvabwenge bubicishije ku kigo cy'igihugu kijejwe gukingira agateka k'abahinga n'ivyo bahinguye OBDA, hamwe n'igisata kijejwe ibijanye n'itunga rikomotse ku vyahinguwe hamwe n'ivyavuye mu myuga. Ku vyerekeye kurwanya ubusuma bushingiye ku kwigana, usanga bwarimonogoje ku rwego rw'amahinguriro. Igisata kibijejwe caratanguje kandi kirabandanya ku rwego rw'igihugu ibikorwa vyerekeye gutuza ibijanye n'amahiganwa atisunze amategeko. Ivyo biri uko mu gihe ikigo cy'igihugu OBDA naco kiriko kirakora ibikorwa vyerekeye kurwanya ubusuma bene ubwo mu vyo gisanzwe kijejwe. Naho leta y'u Burundi yagize utwigoro tutari duke mu bijanye no guteza imbere itunga mvabwenge, impinga iracari ndende. Ivyo tubivuga atagukekeranya kurimwo kuko haracibonekeza abagikoresha ubuhinga mvabwenge batisunze amategeko avyerekeye. Nta n'umwe ayobewe canke akwiye kwirengagiza ko umuhinga wese yabwirizwa kuronswa agahembo kajanye n'ikoreshwa ry'ubuhinga bwiwe nk'uko bisanzwe bigenda ku mukozi uwo ari we wese. Ni no muri iyo ntumbero rero dufashe kano kanya kugira ngo dutere akamo inzego zose zibijejwe, bamwe bose mu biberekeye, gukora uko bashoboye mu guterera agacumu k'ubumwe mu vyerekeye kubaha hamwe no kubahiriza, tutibagiye gushira mu ngiro uko bitegerezwa amategeko asanzwe agenga ivyo bisata uko ari bibiri. Tuboneyeho kandi akaryo ko gusaba dushimitse abasanzwe bakoresha ibikorwa vy'abahinga ku bijanye n'amayagwa, inyandiko hamwe n'imyuga
sigarabwenge na cane cane iradiyo n'imboneshakure vy'igihugu RTNB, amaradiyo n'imboneshakure vy'abigenga, abajejwe amashirahamwe yo gutumatumanako, amashirahamwe akoresha ibijanye n'amaterefone, amashirahamwe akorera mu bijanye no kunguruza abantu n'ibintu, abajejwe amahoteri n'ingenzi, ubunywero n'uburiro, ubutambiro, abajejwe gutunganya ibibanza bikorerwamwo imanza, tutibagiye amazu adandarizwamwo indirimbo, imiziki hamwe n'amareresi, ko bokwegera ikigo c'igihugu OBDA kugira ngo babereke ingene boshobora gukora bisunze amategeko. Twongeye kandi gusaba abajejwe intwaro muri rusange, na cane cane inzego zijejwe ubutungane, inyamiramabi, ibimenyeshamakuru, hamwe n'abajejwe gukurikiranira hafi ibisohoka n'ivyinjira mu gihugu, ko botanga intererano ziboneka umwe wese mu vyo ajejwe ku bijanye n'ishirwa mu ngiro ry'amategeko yerekeye guteza imbere itunga mvabwenge. Nankeka ko ivyo bizoheza bikagira ingaruka nziza ku bijanye n'iterambere rirama mu gihugu cacu.